Nibaza yuko mumeze neza kabisa. Ino ni sinema hasi hejuru nk'abantu baba baritavye umuhamagaro duhura nuno musaza basigaye mwita Munyakazi kubera gukora ibikorwa vyinshi. Uno numwe mu bantu bimaze kubonekana yuko badacika intege. Tumusanze mu bibanza vy'iteka nk'ibisanzwe ni habari n'ubundi yitwa Abel Nduwayo niyo mazina yushatse umwitero Patron de Trois Entreprises n'ayandi menshi. Umusaza umeze neza cyane gose imeze neza. Ndakubona ubu vyakira guti abantu bavuga ati n'umugabo ni Munyakazi ntarigera acika intege uravye igihe yatanguriye sinema. Ndavyakira neza na cane ko bataba bananyibesheko. Yego. Kuko je nsanga umuntu akunda akazi. Yego. Yego urumva yenda vyakira neza. Uremera ko nawe uri Munyakazi kabisa muri sinema y'u Burundi. Ndabizi kuko jewe sincika intege. Izi nguvu uzikura. Ibice intege ni vyinshi. Ariko byose bigenda bitsindwa kubera ko byahuye n'izindi nguvu. Yego. Uko uranyumva? Yego. Biduca intege ni vyinshi. Ariko navyo byacitse intege kuko byahuye n'izindi nguvu. Akase narinda kumvisa. Ubwo nigahura nakandi kantu kavuga ati uyu mugabo ashobora kuba atagaragara afise ibindi bintu yizeye kubera ko ivyo akora biratangaje. Uvuze akantu ko gwenga ati ivyo nkora kansubiremo kaya kantu zobuka. Wavuze ngo sincika intege. Navuze ngo ibiduca intege ntibibuze birahari byinshi. Yego. Ariko navyo byaracitse intege kuko byahuye n'izindi nguvu. Nakubali mzee wangu. Sasa izi nguvu zihura n'ivyo bintu bigacika ubusa niza. Burya inguvu za mbere n'izimana. Imana yavuze ego. Shawe nubwo uvuga oya ntibikunda. Oya byo. Ikintu ca mbere ni Imana. Hanyuma igikurikira nuko nawe nyene ubwite ushiramwo nawe izindi nguvu ziwawe. Imana ikabikomeza. Yego. Sibyo? Nibaza ko tabindi birenze kuba gusa dushiramo inguvu mu byo dukora. Wow, nivyo nyene kabisa. Hanyuma Imana igashigikira. Igashigikira. Sasa we back again muri nouveau système de renseignement. Aka brand ni bwo ntagiye nuza kagutwara. Nouveau système de renseignement. Bo nakiwanje kandi nabandi nabo bakigire ko kuko ni keza. Aka gasaba kugira umutima mwiza. Yego. Gasaba kwitanga. Gasaba kurekura. Abantu rero batarekura nouveau système de renseignement izobago. Ariko wowe wakoze nandi marenseignement novuga manini mbona menga yarazimbye gusumba nouveau système. Habwo harababibaza ngo utangiye gukwepa kiriya gihugu kinini harimo n'abafana ukihereranya abantu umugwi mukeya. Oya. Suko bikwepa. Burya rero jewe uko ntahura renseignement umengo siko abandi bayitahura. Je système ntahuramwo renseignement. Burya renseignement nukuransa igikorwa wakoze ukacereka abantu. Sivyo? Yego. Burya byo kabaye ngombwa wegere n'abantu kababaza ati mwabibonye gute bindaberetse bakakwishura. Yego. Ariko keshi ngene tubigira turakubita hajya tukerekana gaca twitahira. Ariko ubundi kuransa ikintu igikuru igituma nouveau système de renseignement nziza usanga batumiye abo muhuriye muri ako kazi kamwe ka sinema abasanzwe bakora sinema. Rero abo bantu iyo baje ukababwira ibikorwa wakoze nibikibaje gutera intege burya bajya nibobona guhanura akabwira ati burya nubwo tubona ukora cyane ariko ari ikintu ubuze hayico caragera ko amwe bohindura kubyo basawa ibintu mwene ibi rero cyane ko ari kugira ngo duhure nabo twakoranye kuko kugira ukore nka serie episode nka 200 30 warahuye n'ama challenge atandukanye kwitere ibibazo bitandukanye akagira n'igihe ugasanga mwashavuraniye sivyo. Yego. Rero biba byiza yuko mwo kwicara mukaja hamwe mugasangira kugira ngo gikorwa mwakoze gitangure kuja mu bantu mwerekana message mwatanze namwe ubwanyu muri amahoro. Yego. Mumeranye neza. Ico ituma rero nuvuga ko ari ikintu ciza cyo kuba abantu bohura muri system kurusha ijya system yindi tubuze usanga mudahura n'abantu ngo muganire ari ibintu byagutse. Navyo ni vyiza ntawo byasi ariko gusa nibaza ko ibintu navyo ari vyiza kuko nuguhura mugasangira mukaryoherwa mukanjoyinga mwishimiye igikorwa mwahejeje. D'abord mufise umunezero w'igikorwa cabaruhije ariko mwabonye mwagihejeje. Mumva atari ikintu ciza. Ni ikintu ciza kabisa. Sasa hambavu yabo mwakoranye birashika mu gatumira n'abandi bakinyi. Yego. N'abandi barazamwe bagenza. Turabatumira bakeya kugira baze tusangira n'umunezero. Tubereke aho tugejeje dukora. Nabo nyene babandanye nyene gutyo gushigikirana mweno. Yego. Kabisa filime twabonye ngo yitwa Pakita ino creation kwiri hejuru cyane irayobeye Pakita ni giki. Pakita umuntu ni izina ry'umuntu
ni izina kombe. Yeah, kandi n'amazina menshi ariyo mpamvu rero n'abantu bagiye bambaza ngo hari umuntu yandondeye yambwira ati ndaguca amande kubera ko wakinishije izina ry'umwana wanje. Namubwira ati iryo zina Pakita wowe warariguze. Wariguriye he? Ati wowe waraniranguye kugira warayanguye. Pakita ni izina ry'abantu benshi bitwa Pakita. Rero rimaze kuba ari izina ry'abantu benshi. Twe natwe twagira ubuntu tugira umwana yitwa Pakita muri ino filime. Rero uwo mwana yari afise uburyo novuga agorana mu muryango avurugana nyene sinzi ko yari imyaka mike sinzi ko yabwari ubu adoresa. Rero turavye ivyo ama-challenge umwana yagira muri ino filime vyatumye twoca twita Pakita kugira ngo abantu bazobone ibintu uwo mwana yakinye. Yego. Pakita nuno mwana nyene ariko araboneka kuri cover. Uyu niwe yari umwana w'inkubaganye. Niwe Pakita. Sasa ni movie igiye kuboneka mwita Ornella Mutoni. Meme yagarutsemwo, Meme official baramuzi ku mbuga, witwa Lionel yajemwo, uwundi ninde uyu mwana yitwa Pakita na Ciza. Na Ciza comedian kwa banye basa n'abajemwo bitari byitezwe cyane nuno Ciza comedian. Kubera iki kumuvanga mu ma projet yawe? Mu bisanzwe Ciza bari banamukumuye benshi narabibonye ko bagiye barabimbarira ariko ubundi urazi ko Ciza ari umuntu akina neza nashoboye. Menga sino bwa mbere umukoresheje abantu bakunda oya subwa mbere. Muri My Family yigeze kuza. Namukinishije maze kumukoresha kenshi. Twaranagiye no ruguru turamara ukwezi turiko turakina turi kumwe. N'umuntu abikora neza kandi umwana mwiza umwikoze ko umuntu yubaha. Aciye bugufi cyane burya Ciza aciye bugufi ni umuntu tomumva ko ijambo ribi umwamagaye abari sawa cyane. Rero abubonye hari undi atarimo ngaha yitwa Keve umukinyi wa G5 arimwo ako nyene nivyakunze ko nawe ajaho harimwo na Ange Sierra nawe yarakinyemo. Bo nuvuga ko ari nkabo. Yego. Ikintu gitangaje kiri kuri cover abenshi bariko baribaza nukubona nyiravyo aberinda waya tariko ntivyari bimenyerewe cyane kweri kutabonekanye ko kandi menga niwe wa mbere watereza nubundi gufata ya mbere. Bo sindiko bivanye nuko jewe burya ntubone nkina cinema nditanga cyane umwanya nawo mvise urangora pe. Burya haragera igihe numva ni wanje genda nabwira n'aba director nabwira ati ndagusavye umpasene nka zibiri muri sene amajana mufise vyitwa ko nciye. Oya bimwe byo kwigungira kuzanga abantu bashaje kubati je ngume mbonekamwo kenshi ntibyo je sibimba ntibimbamo. Burya jewe ndabura umwanya wa cinema nkaba ntahari nkaba ndi mu bindi bikorwa hanyuma abandi bagakina. Rero ntiwotangara iyi filime ntayirimo. Ikasohoka none ibonekana. Je nibaje ati nakantu kawe nyene kakanu voice system kubera ni ukumaza utuntu voice system ko kwirekera akaja kwabo bandi ukavati cesha kamera kunshira ko ariko oya sindayirimwo. Nashimye ko iki gikorwa gikinwa n'abanyene mu byo nabonye ariho yoyo. Nabonye je ntoba Lionel nabonye Lionel hamwe yokina iyi system iyi series no irore byo byiza kurusha. Ndavuga ati rero jewe je mu isango je sinkigwanira byo kuvuma nimba ntavumye sinkivumye nibaza ko ubuje ntuba nkigwanira kamera kuja imbere ya kamera ntavyo naba nkigwanira bibaye ari ngombwa iyo sene ukabona ari je nkenewe ndigora nkaboneka ariko igikuru nuko message itanga. Wow kabisa birumvikana ukunda gukora amafilime akamara umwanya munini. Ni nasho abantu benshi bagiye bagukundira nturi babandi ngo babipa Pakita ni series nivyo twitega yuko no mwaka wose dushobora kumara twirabira buryohe bwa Pakita. Mbo kugira cinema irandanye biravana n'ukuntu yakiriwe. Iyo yakiriwe neza ukabona n'amakomantere abantu buryo bagoma bayivuga ko arige bikwakuraja kubandanya. Yego. Mugo nk'ubu kinye nka cinema gacubona abantu bakubwira ati muna tuvuruga bana toa zindi byo birofa yani ya system zindi byo birofa bana none ucubandanya ucuvuga ati filime ni nyinshi mind zirahari reka twandike yindi dukore yindi tureka ndabahindure ndabazaniriye. Rero izobandanya bivanye n'uburyo abantu bazoyaki. Kizazi sana sinzi ko hari akajambo kandi wobwira abantu cyane kuco bokwitega kuri ino film. Ico kwitega coco nuko ari filime bazokunda iryoshe irimo message nziza cyane. Filime nziza cyane abantu bazoryoherwa cyane.
hama kandi ndanabamenyesha ko izotangura gupasa no musi turi ku wa gatanu kwirayidi izotangura gupasa ku musi wa mbere isaha 3:30 kuri televiziyo nationale RTNB. Wow. Ice ibandanya no ku musi wa gatatu kuri YouTube channel ya BNY official. Isaha 2 z'agatondo. Bice bibandanya gutyo ku musi wa kangahe? Ku wa gatatu. Izo zirasohoka ku wa gatatu. Kuri YouTube. Rero no babwira yuko filime imeze neza nkuko basanzwe babizi. Jewe ndagerageza kabisa. Ibi nzofuma ndeka kubikora. Wow. Yaba naye musaza cyo gushimira cyane. Naye ndabashimiye mwakoze. Ebe. Yes, me Aman. Hani nariko ndibumvira ko hani mu yacu twayikorera muri Marina Bay Singapore. Ko wasigaye inyuma mu iterambere. Ubona bankifata ingendo nja guspendinga amafaranga yanje hanze kandi mu Burundi dufise n'ibituronsa hotel. Aho ni kandi. Ni hotel y'akataraboneka iri mu gisagara ca Rumonge. Ahubwo nkubaza ntuzosubira mu karere uje kuruhukira handi atari hano. Ishuruti oya. Hari ivyumba vyiza vy'imica yose ahasanzwe VIP eka mbere na chambre présidentielle. Hari amasare y'inama y'imanza kabare buffet umukeke n'ibindi bijanye. Mbega customer care iri hano. Mbega kayaga gahuha kaduganye Tanganyika kuteramiye hano hantu kuri internet guruka nk'umuravyo we. Akandi kabijya rero piscine na iradushwaramwo vuba cyane. Ni Bituronsa Hotel Paradise on Earth.